Uno munsi garutse kuvuga ku kintu c'umwanya. Umunsi twese tubamwo igizwe n'amasaha 28. Ibi tubihurizako twese. Yaba umutunzi canke umukene, yaba uwize canke uwutize, umuto canke umukuru. Ufise imyaka 15 birakuraba. Ufise 20, 30, 40, 50 canke irenga. Réussite yawe ihagaze ku kuntu ukoresha ayo masaha 28. Abantu uzi bafise ibyo bashitseko bikomeye, uno munsi wo kwifuza bakoresha ubwenge, uburyo bafise n'inguvu zabo n'izabandi muri ayo masaha 28. Ndiko ndavuga babigerako mu nzira nziza bakoze. Barafise ico bahurizako. Ni gutunganya umwanya wabo neza no kugira urutonde hamwe no kutiha ama excuse y'ibyo batashoboye gukora. Iyi ni Femi TV. Ukaba uri mushasha utarakora sabone, subscribe, yikore hama tubandanye kandi tuguhaye ikaze twame tubana. Ngibi ibintu ukwiye kumenya kuri bo bahurizako. Icambere, bafise isaha bavyukirako, barazinduka kandi hari ivyo baherako bavyutse. Ni discipline ya buri munsi. Barabimenyereye, wacitse umugenzo. Ntiboroshe kuronka kubera bakorera kuri gahunda. Umwanya wabo urazimvye, ntibawusamaramwo, ntaho bapfisha ubusa. Sindabibabwira nko wabishitseko, muga nanje ndi kubigerageza. Ni ikintu ciza kuzinduka, kuvyukana gahunda z'umunsi. Ica kabiri, gukoresha neza umwanya ni ikimenyetso ciza cy'umuntu yitahuye kandi yatahuye ko abwirizwa kubaho au maximum. Gukoresha neza umwanya mvuga hano ni ukumenya kuwukoramo ibintu vyiza biri bénéfique et productive kuri wewe no ku bandi, surtout avec sagesse et intelligence. So gukora cyane nkuko bamwe bitubwira naho atari bibi, no gukorana ubwenge n'intumbero wihaye. Ica gatatu, bararengeye uko bakuze, aho bakuriye, aho bavukiye, ivyo baciyemo vyiza canke bibi, peu importe, babisize inyuma. Bitwararika ivyo bakora mu munsi wose bahawe. 28 niyo nawe ukwiye kugiramo icerekezo cyawe ushaka gushika no gukora ico cyose cyo gushika naho wifuza kugera mu buryo bwiza kandi bwa buri munsi mu kiringo kanaka wihaye. Hamwe ukoresha neza ayo masaha 28 dufise, inyuma y'igihe gito umaze kumenyera ritme woshobora kugereranya aho uzoba ugeze mu mezi 6, mu mwaka cyangwa mu myaka 5, mu myaka 10 cyangwa 20, hamwe uguma kuri meme ritme cyangwa kongereza. Twimenyereze kudatakaza umwanya mu bidusamaza, atacu bitwungura atari kudusambura. Aha ndavuga cyane cyane kugwaruka, hubwo tuwushire mu bitwubaka n'ibidukomeza spirituellement, physiquement, mentalement, financièrement, émotionnellement, kugira tube abantu bakontribuye mu iterambere ryacu, ry'imiryango yacu, y'igihugu cacu ndetse n'akarere mbere n'isi. Sindabarambira, mushobora kuraba partie ya mbere hano kuri iyi link hejuru kandi nanayishira muri description. Irimo vyinshi navuzemo bigufasha gutahura. Merci kwa mudukurikirana. Murushirizeho mu gupartager no video. Ntimwibagira kugira like et commentaire, nibidasanzwe kuri twebwe. Que Dieu vous bénisse.